gukora uraba umuntu karaba ibyo ariko arakora ugatangura kumucira urubanza ugatangura kumuyumvira nabi, ariko ijambo ry'Imana riko riratwihaniza nta burenganzira na bumwe. Kunze bahore CANAAN TV, nezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze twishire mu biganza by'Uhoraho. Nje gushima Mana kandi ndakuninahaza kuko uri mwiza kandi ugira neza. Nje gushima kandi nkuninahaza kuko twitwararika muri byose Mana. Kandi wewe mukunzi mwiza kamuduharira uko bukeye nuko bwije, niyo tugiye mu ntege nke nta na rimwe Mwami Imana igitsure cyawe kiduhora ko nk'abana bawe. Rero ndagushima kandi ndakuninahaza kubw'ugo rukundo rutangaje n'izo mbabazi zihebuje. Urakoze ko byumvise icyubahiro cyose kibi cyawe, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje senze nizeye ko byumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo wewe uca urubanza urinde. Rero burya natangaye cyane kuko iyo uri kuraca imanza ugacira imanza abantu b'Imana birateye ubwoba, kuko iyo utanababarira, iyo udashobora kwiyumvira icyo Imana ivuga ku ijambo ryayo, burya uba wayisuzuguye. Haleluya, uba wayisuzuguye kubera wowe uri gukora uko ushaka. Burya ibaze nk'ubu ufise nk'umubosi wawe akakubarira ati ndashaka yuko ibi bikorwa bikora gutya na gutya, wowe ukaca ukora ibyo wishakiye. Ntuba wumva ko wamaze gusuzugura umubosi wawe. Rero natwe umubosi dusangiye twese nk'abana b'Imana n'umuremyi w'ijuru n'isi. Haleluya. Rero amategeko yiwe yaduhaye iyo tutariko turayakurikiza tuba tusuzuguye Imana. Rero Imana igufashe nanjye mfashe nukuri tugerageze uburyo bwose bushoboka ushira mu ngiro iki jambo ry'Imana ridusaba. Reka dusome mu Baroma igice cya 2, turasoma kuva ku murongo wa 1 dushikane ku murongo wa 6. Abayuda niyo bo gutsindwa n'urubanza nk'abandi, nico gituma utagira ico wireguza wewe muntu wese uhinyura uwundi. Ko uhinyura uwundi uba witsindishije, kuko wewe umuhinyura ukora nk'ivyo na wene akora. Ariko turazi yuko urubanza rw'Imana ari ugukuri kubakora ibisa bityo. Wewe ga muntu uhinyura abakora ibisa bityo, nawe ubikora mbega wiyumvira yuko uzokira urubanza Imana izoca? Canke ukengera itunga ryo kugira neza kwayo, iryo imbabazi zayo n'iryo kwihangana kwayo? Ntuzi yuko kugira neza kw'Imana kugushikana kukwihana? Ariko kuko ufise umutima ukomantaye utihana, wirindiriza ishavu ry'inkazi rizoza ku munsi w'ishavu, aho imanza zibereye z'Imana zizohishurirwa. Izokwishura umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Murumva uko ijambo ry'Imana riko riratubwira ngo nico gituma utagira ico wireguza wewe muntu wese uhinyura uwundi. Urumva Imana iriko irakubwira ngo wewe uri kurahinyura abandi urinde. Urinde. Mbega wewe burya ibyo ukora byose ni vyiza? Burya wewe uri umugororotsi? Burya wewe Imana yoza ikakugenderera mugahura ngo muburane? Wosanga ibyo ukora byose ari byiza bihimbara umutima w'Imana? Mbega wosanga uko Imana yashizeho amategeko yayo uyubahiriza yose? Nibaza yuko noshaka nkishura muri iki kibazo ndiko ndakubaza, nanje nibaza noshaka nka kwishurira hanyene ngo twese twakoze ibyaha bituma tudashikira ubwiza bw'Imana. Ni naco catumye Kristo umwana w'Imana nzima ava mu ijuru akaza mu isi kugira ngo aducungure, kuko Satani yatiza guhagararana n'umuntu atagira icyaha kugira ngo icyaha kiri ku muntu gishobore guharirwa.
Haleluya, haleluya. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mw'ijuru nta wundi yabonetse, ngo kw'isi nta wabonetse, n'ikuzimu ngo nta n'umwe. Haleluya. Ariko uwabonetse atagira inenge, ndiyo ushobora kwagiriza umuntu, ni Kristo umwana w'Imana nzima. Haleluya. Kandi nawe nyene ngo ntiyaje mw'isi gucira urubanza bari mw'isi, ariko yaje kugira ngo bari mw'isi bahabwe ubugingo. Haleluya. Iri jambo rirakomeye, rirakomeye. Iri nanjye ririko riransinda, kuko ni kenshi twihutira guca imanza, ni kenshi twihutira kuvuga iby'abandi, ariko natwe tutabanje kwiraba. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana riravuga neza ko icyaha icyo ari cyo cyose kirangana imbere y'Imana. Haleluya. Uyu munsi udasambana uriba, uyu munsi utiba urabesha, uyu munsi utabesha ufise inzigo, utafise inzigo ufise ishari. Haleluya. Urumva umuntu arafise cyangwa ufise kwifuza kurengeje. Haleluya. Donc umuntu wese rero arafise icy'Imana imugaye. Haleluya, haleluya. Ngo ko uwihinyura uwundi uba utiwitsindishije, ngo kuko wewe umuhinyura ukora nk'ibyo nawe nyine akora. Wabyumvise? Wewe uhinyura uba witsindishije, kuko Imana nayo ikivuga ngo mbega ujya muntu ariko araca urubanza, wewe wameze gute? Wewe nta ntege nkafise, wewe nta bigabitanya akora, uba witsindishije. Uraze kujya gucira urubanza umuntu ako nawe bakuraba bagasanga nawe urwo rubanza uri kuramucira, ahubwo nawe ruragutsinda. Imana idutabare. Ngo ariko turazi yuko urubanza rw'Imana ari ugukuri kubakora ibisa bityo. Urumva abaca imanza urubanza ruri kuri bo, kandi urwo rubanza Imana icirabo ngo ni ugukuri. Imana ntirenganya umuntu n'umwe. Haleluya. Imana ntizikwire kwivuguruza, ntizikurenganya, icyo yavuze igikora uko nyene. Haleluya. Ngo ariko turazi yuko urubanza rw'Imana ari ubwo ukuri kubakora ibisa bityo. Ngo wewe ga muntu wihinyura abakora ibisa bityo, nawe ubikora, mbega wiyumvira yuko uzokira urubanza Imana ica? Turafise urubanza imbere y'Imana, kuko ducira imanza abandi kandi natwe tutagororotse. Mbega nitwashika imbere yayo tugasanga dufise abantu twahambye, twaciriye imanza, twishe, kandi natwe twakoze ibisa nabo, mwumva imbere y'Imana bizogenda gute? Haleluya. Imana si ubuntu bwayo gusa, kuko Imana ni nyembabazi gusa, tubaye kubw'imbabazi zayo. Haleluya. Kuko nta muntu n'umwe agororotse. Mwibuke na Yobu, Imana yashingiye intahe, iramurishingira intahe, irabwira Satani ngo mbega wabonye umugororotsi wanje Yobu? Satani ati none reka kugorokera gute, kandi we waramuhezagiye, wamugiriye neza. Imana iravuga ati Yobu ntankunda kubera ibyo namukoreye, arankunda kuko ndi Imana yiwe. Murabizi byabaye ko abana bapfuye, ibintu byose bikononekara, bigahera, ubutunzi bugahera, amagara akamuvako, ariko Yobu aguma ashingirwe intahe n'Imana. Haleluya. Ariko nticyabujije ko ahagarara imbere y'Imana, bakaburana n'Imana, iyo bakabura ijambo na rimwe yishura, kandi yari umugororotsi. Bisigura ngo imbere y'Imana nukuri ifise ukwera, ata muntu n'umwe ashobora kugira ukwera kw'Imana. Imana idutabare. Haleluya. Ngo canke ukengera itunga ryo kugira neza kwayo, iryo imbabazi zayo n'iryo kwihangana kwayo. Urumva Imana twese iracyatwihanganiye. Imana itugiriye imbabazi uko bukeye n'uko bwije. None ngo wewe uri kuraca urubanza, uruta Imana yo ibabarira abantu bayo. Haleluya. Uruta Imana ibabarira abantu bayo. Rero Imana wayigaye gushikaho wumva yuko ibyo ikora yo yari bibi. Haleluya. Kuko ngo itubabarira uko bukeye n'uko bwije, ariko wewe wanka kubabarira abandi. Haleluya. Uranka kubabarira wewe, mbega wewe uri iki? Wewe uri indi? Usuzuguye Imana idusasa kw'imbabazi zayo uko bukeye n'uko bwije. Nakabaza Imana iri kwirakubaza, urayiruta wewe?
urayisuzuguye ko ibyo yakoze yihenze, ko yuzuye imbabazi urayigaye. Imana idufashe. Ngo cyangwa ukengera itunga ryo kugira neza kwayo, iryo imbabazi zayo n'iryo ukwihangana kwayo. Haleluya. N'umutunzi w'imbabazi, itunze ukwihangana kurengeje, twese iratwihanganira. Iyo aba yaduhaniraho nta muntu n'umwe ngira bakiri mw'isi. Kubona uyu munsi tukihari nuko ari umutunzi w'imbabazi. Haleluya. Imana nuko ari umutunzi w'imbabazi kandi yihangana. Ngo ntuzi yuko kugira neza kw'Imana kugushikana kukwihana. Rero hariho umuntu wewe ucira urubanza ukumva byose wo birangiza kubwo icyaha runaka yakoze, ariko Imana yo kubera ukwihangana kwayo uwo muntu ikamwihanganira ikamugirira neza, ushikaho nawe amenya Imana akava mu byo yariko aragenderamwo akahinduka icyaremwe gishasha. None we wamuzitse kandi Imana igitegereje ibyiza muri we, ariko wowe ukaba wamuciriye urubanza, wumva ufise urubanza k'imbere y'Imana. Imana ifashe, Imana igufashe. Twige kwihanganiranira, twige kubabarana, twige kugirira neza abandi, twige kumviriza abandi, twige mu ntege nke zabo tubafashe. Haleluya. Dufashanye mu ntege nke zacu. Haleluya. Umuntu ari mu ntege nke urashobora kumwamira akavamo umuntu muzima, kandi Imana nikigutegereje ko ntitegereje kumutera amabuye, ntigitegereje kumucira urubanza, ntitegereje kumucira kwiteka, itegereje kumufata ukamuramira ukamufasha muri izo ntege nke ziwe akavamo umuntu mushasha. Haleluya. Haleluya. Ngo ariko kuko ufise umutima ukomanta utihana, wirindiriza ishavu ry'inkazi rizoza ku munsi w'ishavu, aho imanza zibereye z'Imana zizohishurirwa. Urumva kutari gukora uko niwe uri kurihemukira, kuko urindiriye urubanza. Kuko ibyo dukora byose bantu b'Imana birandikwa, ngira ngo byo murabizi. Ari ibyiza dukora birandikwa, ari bibi dukora birandikwa. Ese cyo uyu munsi iri jambo rikagufasha nanjye rikamfasha, ibyo twara dukora tukabihindura, kuko iyo dukora ibyankwa n'Imana tuba turiko dusuzugura Imana. Haleluya. Ukora iby'Imana igomba, ukora iby'Imana iguhamagarira gukora, wihanganira abandi, ubatahure. Haleluya. Ubatahure, kuko Imana idufashe. N'ukuri iri jambo nanje ririko riransinda cyane gose, ririko riransinda, kuko araho uraba umuntu ukaraba ibyo ariko arakora ugatangura kumucira urubanza, ugatangura kumwiyumvira nabi. Ariko ijambo ry'Imana riko riratwihaniza, nta burenganzira na bumwe dufise. Kristo nta muntu n'umwe yaciriye urubanza, ariko umuntu wese yamugirira neza, umuntu wese yamwereka urukundo rwa Kristo rugatuma umuntu ahinduka akaba icyaremwe gishasha. Rero natwe turakeneye by'ukuri gutanga urukundo. Haleluya. Kugira ngo twamire abandi nabo bifuze gusa nk'uko dusa, ariko ntitubabere umururazi, noneho tubafonse gusumba. Haleluya. Imana idufashe. Ngo izokwishura umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Urumva wewe utagira imbabazi, wewe utagira urukundo, menya ngo nawe uzohembwa ivyo. Haleluya. Nawe uzohembwa ivyo, ariko umugororotsi azohembwa ivyiza. Haleluya. Umugororotsi azohembwa ivyiza. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Uri Imana igorotse, uri Imana igira neza, uri Imana idukunda kandi katwitwararika muri vyose. Mwami wanje, Mana yanje, ushimwe kandi wubahwe. Nukuri ijambo ryawe ridukebura ku munsi Mwami. Nukuri twe ntidukwiye guhinyura, kuko natwe twohinyurwa ko dufite ibyo natwe dukora bidahimbara umutima wawe. None muvyeyi mwiza, ndasengera umuntu wese ngo agire ishaka n'umwete wo gukora ibyiza no gutahura abandi mu ntege nke zabo, ariko dushigikirane. Hama icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye ko vyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.